je nyene numvise nyene nogenda ku bapolisi ni ryambere nashitse aho hantu nta n'iby'igiswahili narinzi ca ndagenda ku bapolisi ndabiganiye barandungika no kuyindi kambi aho ndi mu gihugu ca Kenya ntabyo menyereye naho baca bandungika mu gisirikare ntabyo menyereye ndagenda ndabiganira baca barambarira ngo Adelphine gushika muri kino gihugu ca Kenya byarakoroheye mu nzira canke tugomba dushike nka Nairobi bishobora kutwankira ugasanga turagize changamoto turagize ibibazo we gushika ino byarakoroheye Auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment and Media, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera akino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Kuri micro ni psychologue nkuko vyama ni wabategurira ibiganiro hanyuma akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu munsi twabateguriye ikiganiro ngira ngo murabona yuko uyu munsi ntari jewe jenyene ndi muri buno bwami bwa Pisco Entertainment and Media fise umutumire adasanzwe fise umutumire afise byinshi agomba akutuyagira duhuriye mu gihugu ca Kenya ariko no murundi kazi ariko rero gatoyaho reka tubanze tubahe ikaze mwebwe mubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media uyu munsi mugire subscribe muyunge natwe kugira ngo muzohore mubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media uraza no kugira like niyo kino kiganiro ca kuryohera hanyuma ugire partage ugisangize abandi kugira ngo abo bandi nabo bashobore kubona runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media dushaka umuryango wagutse rero uyu munsi dufise ikiganiro kidasanzwe kandi rero uze kugirana commentaire uze gushiramo commentaire nimba wewe ivyo tugomba tuyage bimaze kugushikira canke umaze kuvyumva ariko rero reka tubanze tumuhe ikaze abaramutse uno mutumire wacu ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bani nawe mwoshobora kwidondora mukababwira amazina yanyu kugira ngo kumbure hariho utari bwakubone canke atasanzwe kuzi amenye uwo tugomba atuganire ndabaramukije cyane mwese abariko munkurikirana muri heshi batandukanye abari mu gihugu cyacu cy'u Burundi abari mu bihugu bitandukanye bigize isi Amerika, Canada, Dubai, ku mugane wa Buraya, Sudan abari mu bihugu byose ndabaramukije cyane rero ku mazina nitwa Kamahoro Adelphine. Urakoze cyane Kamahoro Adelphine akaba ari umurundi kazi duhuriye mu gihugu ca Kenya asanzwe arangurira imirimo yiwe mu gihugu ca Kenya murumva yuko ari diaspora nkuko bisanzwe bivugwa asanzwe ari no muri diaspora burundese o Kenya asanzwe ari umwe mu basanzwe bagize diaspora burundese o Kenya. Adelphine gushika muri kino gihugu ca Kenya byarakoroheye kumengo hariho abantu benshi bakunze kutubwira ati twebwe hariho ukuntu duri mu nzira canke tugomba dushike nka Nairobi bishobora kutwankira ugasanga turagize changamoto turagize ibibazo we gushika ino byarakoroheye gushika ino ntibyanyoroheye ni naco gituma mwe muri ko murankurikirana nk'abafata ingendo za kure muva mu bihugu muja mu bindi muza muritonda neza kuvunja amafaranga je navyumva babivuga ariko je ubwanje byaranshikiye tubwira iyo nkuru dushaka utubwira iyo nkuru kugira ngo n'abandi bari nko mu gihugu cy'u Burundi bakiriko bariyumvira ukuntu boshobora kuva mu gihugu na cyane nk'ababa bagomba kuza hano mu gihugu ca Kenya ni biki byagushikiye mu kuvunja amafaranga byagenze gute tubwire kuvunja amafaranga je byaranshikiye ndiko ndava Tanzania ninjira Sirari
aho bita ku mupaka wa Tanzania na Kenya. Aho navunjije amafaranga ndashobora kuvunjisha amafaranga angana n'ibihumbi 250. Ndabivunjisha bampa Kenya, aho bashoboye kumvunjira ku rugero rwiza nkuko bavunjira abandi. Amafaranga ndayashira mu mufuko, ndayasizemo akwiye, ndagenda. Ariko ngiye kuraba sanga yari amafaranga byari ibihumbi 10 by'amakenya, ariko nasanzeyo hari 1,800. Ayandi yose yagiye, kandi nta mwanya munini wari uhaciye. Namwe muca mubyumva abantu b'Imana, ufise ibihumbi nk'ibyo by'amakenya mu marundi ni hafi 100. Bisigura yuko bashoboye kugutwara ibihumbi 8 n'amahera arenzeko. Ego cyane, nta muntu yayantwaye, je nyene nije nayiharuriye akwiye, ndayashira mu mufuko, sanga ntayariyo. None vyagenze gute kugira usange ntariyo? Yaratumye, bayatumye ibintu byabo by'amangetengete canke mbega ho wari wayavunjishije mu kuba Kenya cyangwa wari wayavunjishije kuba Tanzania? Navunjishije kuba Kenya. Ego. Dusanga amahera yawe yose yagiye. None byaciye biherera he kugira ngo ushobore gushika Nairobi uvuye ku mupaka? Waciye ufashwa gute kugira ngo uronke iryo tike rishobora kugushikana nka Nairobi? Ego, reka dushiremwe iby'Imana, ariko ntibyari bikenewe. Ariko hari igihe na kimwe iby'Imana twama twabisizeho. Je kameremere yanje nta majambo birishobora kuvuga ntavuze iby'Imana. Jewe narasenze Imana, ndabona Imana ati Imana, kamafaranga nayahawe na wewe, ati amafaranga y'amanyanga arimwo akaba agiye, je ndagomba nyene wewe wironderera inzira iyo kuyansubiza. Je nyene numvise nyene nogenda kuba polisi. Ni ryambere narishitse aho hantu, nta n'iby'igiswahili narinzi, ndagenda kuba polisi, ndabiganiye barandungika no ku yindi kambi. Aho ndi mu gihugu cya Kenya, ntabyo menyereye, naho baca bandungika mu gisirikare, ntabyo menyereye. Ndagenda ndabiganira, baca barambarira ngo nta kibazo, amafaranga yawe aragaruka, twereka uwo muntu. Nanje uwo muntu nari namubonye. Bantu b'Imana, ntimwibaze ngo n'umuntu ngo wumwibarabara, babakorera nyine ahantu habigenewe, bafise amahofisi, amakiyosike, amaduka, mu kirundi cyacu amabotike. Ego cyane, ndabarira ati nuyamvunjiye. Uyo musirikare twagiye tujanye aramarira ati uyu mwana yaguhaye amafaranga nganuku, nera abo amafaranga wamuhaye. Aguma nyine abizimagiza, kubera nyine twari kumwe n'umusirikare. Aca amarira ati ngirango twihenze. Aca arafata amafaranga yose arayampa. Hama yampaye nyene. Ico novunira kagohe nuko nimwagera ku mupaka, shake abo mupaka wa Tanzania n'u Burundi hose barabikora. Shake abo mupaka wa Kenya na Tanzania hose barabikora. Urashobora kuvunjisha amafaranga akwiye, ukabona kakwiye ugashira mu mufuko. Umaze gukora usanga 500. Je harasigaye makeya, ariko abandi bo basanga 500. Ubukeye hari umuhungu yaramaze imyaka 3 muri Kenya, agenda atwara amafaranga aravunja, yarafise ibihumbi 100 by'amakenya. Aragenda baramuvunjishiriza, bamuvunjishirize bayamuha kwiye, ashira mu mufuko. Amaze kugenda kuriha imodoka ko zasanga nta n'ijana ririyo, kandi nta n'umwanya munini wari uhaciye. Rero icyo no bahanura, ndabavuniye nk'akagohe, kuko numvise iyi ribanga ntoyigumizamo. Umuntu wese bizoshikira
aze yiture ubutungane. Ikindi naco ukiyashira mu mufuko ubwo nyene uzoca uyakoresha, akiyaguhereza uzoca ukuramwo amafaranga uyakoreshe, kuko umaze kuyakoresha ntaba kigiye, ntiba bigikunze. Ego wo n'umuti wa mbere. Uyakoresheje nahone hari igihe ashobora kugenda makeya, ahubwo uzoce witira ubutungane atabwo bufise, bizogenda neza. Rero iryo nibanga ndabibiye abantu mugenda mu bihugu bitandukanye, mugenda mu bihugu bitandukanye bigize isi, ku mipaka ibyo bintu biriho, abantu bararira, gasanga umuntu yagiye gupfa agasamaza imyaka 5 ariko agataha uko yagiye, canke 3 agataha uko yagiye, atakintu atahaniye umuryango. Rero benshi hariho n'abaturubura, ugasanga umuntu ko yagiye ntaco atwaye kubera byagenze mu ubwo busuma butagira izina. Imana ibahezagira. Urakoze cyane, urakoze kutuvunira akagohe abantu na cyane cyane nk'abantu bari muri Kenya, kuko reka tuvugire abantu dusanzwe turi kumwe. Murumva yuko usamaye gatoya utazi ubuhinga bwo kuvunjisha, barakuvunjira ukabona amahera akwiye, bakayaguha akwiye, ugasanga bimeze neza, ariko ugeze imbere ugasanga amahera baguhaye ntakwiye, ugasanga amahera yatumutse. Rero ako ni akagohe ashoboye kubavunira, kandi murabyumva yuko ari ibintu bimeze neza. Rero mu gutaha muzobanze mubaze neza ukuntu ku mipaka bigenda. Ivyo si rya mbere je ndavyumvise ku bwanje, kumbure wewe ngira ni rya mbere wowe uvyumvise, ariko kuvyumvise ngira ngo ibuye riserutse ntiriba rikicica isuka. Rero uwo mutumire wacu urashobora ngira ngo kutanga nk'aka nimero nk'umuntu akeneye kuzohora agirane, kuko watubwiye yuko usanzwe uvuga n'ubutumwa, usanzwe ukunda no kuvuga ijambo ry'Imana, ata minota 2 hera udavuze izina rya Yesu. Ngira ngo uraza gutanga nk'inimero canke utucishirizeho gato utubwire muri make, hanyuma uca utanga n'inimero ku bazogukenera kugira ngo uzobasengere bazohore bakuronka byoroshe. Murakoze cyane. Akandi nohereza ko bwerekeye iyo mburi, iryo banga novuge uko ari Imana yariduhaye. Igihe cyose uzoba uri kurinjira mu kindi gihugu ukomba kuvunja amafaranga, uze wirinde bajye ba motari, kuko baba bakorana nabo bantu bakoresha ibyo bintu. Rero uze ubanze wicare, umara umwanya munini, uruhuke mu mutwe, hama no kuvunjisha umere nk'uwitonze, uvunjisha ahantu hameze neza, kuko abo bamotari nyene bakorana n'abo bantu bakora ayo mabi. Imana nibaha umugisha. Rero nkuko twabibabariye, jewe nkaba ndumuvuga butumwa, Imana yarangiriye neza, ndumuvuga butumwa, ndakijijwe, ndakunda Imana kandi nayo irankunda. Ego nkaba nkuru murimo w'Imana aho ndi hose, sivuga ni mu gihugu ca Kenya, je ndi murundi kazi, nkaba mvuga mu ntara ya Ngozi, nkabasengera mu ishengero bita Repentance, ishengero ryo kwana no kuruhukira muri Yesu Kristo. Imana nibaho umugisha. Rero nkaba ndi mu gihugu ca Kenya. Ego nkaba nkora n'akazi ko kuvuga ubutumwa. Ushobora ufise icyaha cyakunaniye, hariho abantu benshi baba bafise ibyaha, ubusambanyi bubaboshe, akaboregwe ndetse ukwisambanya, kwiba, ni byinshi cyane ibyaha ugasanga birakuboshe, ugasanga iby'Imana byarakuvuyemwo, ugasanga warasubiye inyuma. Kenshi mwebwe muri mu bihugu Amerika, Canada, Dubai, ibihugu byose biri muri Afrika canke hanze ya Afrika, iyo muvuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cyacu ni igihugu dusenga cyane, ariko iyo mushitsi yo muca mubyibagira. Rero ushobora kuba warasubiye inyuma, ndondera ku nimero 07 32 44 24 74. Murakoze cyane.
urakoze cyane kuri iki kiganiro ciza ushoboye kuduha. Rero wari yabateguriye kino kiganiro akaba ari psychologue, nkaba nawe mfise umutumire yitwa Adelphine Kamahoro. Rero naho utaha mu kindi kiganiro, Imana ibahezagire. Merci beaucoup.